Yes ndize yuko meze neza muri kumwe na Mr Julius 257 nkuko mubizi kaze ndabaye kaze kuri channel yacu. Hari indirimbo mpeje kumva ya Madiba da Classic, indirimbo iraryoshe cyane, benshi bariko bavuga ngo ni hit. Mnatidanganya sana, mnatidanganya. Iyo ndirimbo bita ngo genda ya Madiba da Classic, mumanze muyumvirize gatoyi, mumvirize indirimbo ya Madiba da Classic, amace mumviriza n'indirimbo ya Harmonize na Ibra, muzumvirize neza mumve bigenda kumwe, melody nico kimwe, buri kimwe cyose ni umva yabaye copyright. Okay, mumanze mumvirize oriza mayumvise, umviriza copy. Sometimes murangirisha rijya bari single, erega naco ndabajyanye whatever, nuwigize samandaringo numujanja byarangiye abafanye. Maybe mvuge ko ntari mfise amachensi, wa Mungu yamenye ukoreshe jipensi, muri iyi nzira ndende itagira umukenzi, narizi ko ari utumbona nk'umushe. Okay, ndibaza mwayumvirije. Okay, ongera mumvirize n'aka gace nyene, n'aka gace mutegeze melody nico kimwe, beat nico kimwe, melody nico kimwe, n'amajwi nico kimwe. Ongera muyumvirize tena. Mapenzi ulionipa wewe wala nisikutamani mwingine wewe wa kiapo, mwenzangu umebadilika. Copy Gitondo nkandika message ukishura ryake, umunsi umwe bazonsiga mu nzu basange napfuye, mbambona ukuntu guma unurubika. Okay, ico ngomambwire abaririmbye bo mu Burundi mwazumvirije, ni indirimbo zibiri, hariho genda na Dharau ya Ibra na Harmonize wo mu gihugu ca Tanzania. Byumvikana yuko Madiba da Classic uramaramaje genda handa kwemera vrema naho ndakwemera, ariko gufata indirimbo ya Harmonize na Ibra ukacikopiya ukacishira mu Kirundi, hama mukaca muvuga ngaho ngo ni hit. Nta copy izohigera iba hit, nta copy nimwe izohigera hit. Jenga ndiko ndavuga je ndi muri Amerika ngaha niyo ndi. Uyu munsi ndatembereye mu gihugu ca Amerika, ngira muramubona mu Burundi ntameze nkuko. Gongira murahabona. Byumvikana yuko mwabaririmbyi murekere Satubi na Big Fizzo babandanye babayobora. Naye bundi bwo mwebwe ebana murekere Satubi abandanya bayobora kuri teravi na kakiriku na kantu nyene kadakunda gukopiya, ntigakopiya muga abandi bose baririmbye bose musigaje mukurikira melody z'abandi. Hariho D1 akurikira melody z'abanyarwanda abanyarwanda bamuvuze ashaja muri Tanzania akakurikira melody za Mario. Ngubu nawo Madiba da Classic iyi ndirimbo akurikiye melody za Harmonize na Ibra. None abaririmbye bo mu Burundi muzotera imbere gute? Nta ndirimbo nimwe izohigira iba hit yabaye copy. Ivyo byo muvyemere. Okay, muri kumwe na Mr Julius je mvuga ndirenganira, je by'imiziki ntavyo narimenyera, ariko niko ndakoma ndumva bako bavuga ati ngo iyi ndirimbo ni hit nkuma mbona abantu bayinsanza inbox ndabasharingira link ngo ku ma Facebook ngo kugira imenyekane. Je sinshobora gusharinga ibintu nyene vy'amakopi. Ibintu vy'amakopi no, yewe ntudomvana. Kora indirimbo originale, idea ziwawe, beat yiwawe, ivyiwawe, ugire creativity, hamucumpa link, hama nzoce ndayigusharingira ku ma Facebook, ku ma social media yose, izoba hit. Teravi ni indirimbo yiwe, nta muntu yayivye, nta copy. Satubi aracabayoboye. Okay, hama mugire ibihe vyiza, muri kumwe na Mr Julius 257. Ntiwibagira gufyonda subscribe canke like na comment. Okay, mugire ijoro ryiza canke umunsi mwiza bivanye naho muherereye.